Amashure ni kimwe mu ntambamyi urwaruka ruhura nayo mu kurangura imigambi y'iterambere nk'uko tuvyiganirwa n'umusore w'umunyamigambi Alfred Ninahazwe. Imaze guheza ishure nari nzi yuko je nzopfa gusohoka kaminuza hama nkaca nshika ndonka akazi. Amajeze guheza narakubise ukwezi kwa mbere ndashomera, ukwa kabiri ndashomera, ndiyongera no kwa gatatu, ndiyongera umwaka wa mbere, ndiyongera umwaka wa gatatu. Hama bimaze kugenduka ndavuga ati aha saha hanje nkimva ati none subire ku gatumba nduge canke mu nyuma niho navuga ati wapi reka nanje niyumvire rero ukungere nanje noshobora kwingunganya ntarinze kurindira akazi nzohabwa. Umutahe wa mbere ni ukuronka iciyumviro kuko gato karakura. Kugira nshobore kugironka iciyumviro cyo kwingunganya novuga ninagiriwe amahigwe yo guhura n'ikintu ciswe ngo pesa yetu. Je bwari bwa mbere ndacumvise hama pesa yetu ni novuga ni approche yigisha novuga nti surtout cyane kuvyerekeye kuziganya aho nasanze bafise novuga ni icivugo gikomeye cyane kivuga ngo équiper accompagner connecter au marché. Ico kinovuga nti ndi muri bamwe noba naragiriwe amahigwe kuko maze kuja muri pesa yetu narabaye bien équipé. Uko nabaye bien équipé sukundi nuko nagiriwe amahigwe yo kuronka formation muri entrepreneuria. Hama iyo formation muri entrepreneuria yambereye nk'urufunguruzo rwo gushobora kwaguka mu mutwe, mbese ni naho hayaciba iba intango yo gushobora kwitunganiriza imigambi. Gushishikara n'ubushakashatsi nivyo vyabaye urufunguzo rwo gutera imbere kwiwe. Novuga nti umugambi nashobora gutangurirako wabaye umugambi novuga muto cyane kubera ko mu byo batwigishije muri formation ya entrepreneuria baratubwiye yuko umuntu arashobora gukora umugambi canke business adakoresheje umutahe munini. Mbese urakora twigisha atubwira neza yuko même 10000 francs ashobora kuba capital. Sinashobora kuvyumva kuko navuga ati no 10000 francs uravye neza avec buno buzima tubayemwo n'amafaranga vraiment ugiye kuraba no ku munsi ahakwa kutagukwira avec buno buzima buzimvye turimwo. Ariko je ndagenda ahantu hamwe ndimvira ndavuga ati reka jewe nimvira ikintu ushobora gukoresha 10000 francs ndabe ko ivyo bintu biri heyere yatubwiye. Niho rero nashobora guca nimvira mpava ndatora business apana ya 10000 francs ariko nakoresha ibihumbi 7 maze ivyo bihumbi 7 bikama versement 3000 par jour. Rero niho naca ntangura kubikora ivyo navyo sibindi novuga nti nace ntangura urudandaza rw'inanasi. Rero nari mfise umukozi yamfasha kubidandaza ivyo bintu novuga ku munsi yama versement y'amafaranga ibihumbi 3. Hama icindagira ico bita compte d'exploitation prévisionnelle nukuvuga kundwi uwo mukozi yampa amafaranga ibihumbi 18 kuko dimanche ntiyakora ku kwezi amafaranga ibihumbi 72. Niho naca nibwira ati ati bwa bundi ibuzima burakunda isifi yo kwivako umuntu akareka za mentalite z'ama diplome z'amashure akivamwo agakora atarindiriye kuzohabwa akazi. Amahirwe ya mbere yahuye nayo zari inyigisho zavuye zihindura ivyumviro vyiwe. Maze gukora iyo business aho naranguza ibihumbi 7 nkaronka iyo nyungu nababwiye sinhagarikiye ngaho nace nuguruka mu mutwe ndavuga nti bwa bundi ibi bintu ndashaka kuvyagura nti why ntoshobora kuza nanje ndagenda nkagira importation nkaduga ruguru nkazana izo nanasi nkazimanukana. Niho rero novuga niko nace ndabitangura nkaza ndaduga mu citoki ca Rugombo ahantu bita Ibuhayira aho hantu nashobora kurangura inanasi nk'inanasi ndangwe nk'amajana 3 amajana 4 nka parvena kwironka ko igihumbi muharuye neza avec déplacement twakuyemwo murumva yuko akanyungu katari gato kari gakwiye. Naciye ngwiza babakozi bahora bandandariza inanasi vyumvikana neza yuko kaka versement kanyungu kace kisununura. Hama mu nyuma niho naciye mvuga nti reka niyumvire mbese uwundi mugambi wundi noshobora gukora bivanye n'ivyo mbona mu kibano bakenera cyane. Rero niho naca nimvira gukora ikintu c'isabuni. Mu vy'ukuri sinarinzi iyo bitumutwe sinarinzi ingene bigenda, ariko iyo ufise novuga nti indoto canke ufise ikibazo ugwanira kurondera nyishu. Niho naca ndondera ukungene no kwiga gukora isabuni. Hama ndaronka umuntu anyigisha gukora isabuni. Rero amaze kunyigisha kuri irya sabuni icyantangaje nasanze ya science yo mwishure ariyo ikora mu buzima busanzwe ariko tutari twarahawe amahirwe novuga nti yo kuvyerekwa sur terrain.
hama naciye ntangura gukora amasabuni, ariko maze gukora amasabuni naciye nsanga inyungu nari nibaza ko noronka, donc ubunini bw'inyungu nasanze biri différent y'ivyo niyumvira. Rero niho maze kugira etude yavyo, ngerageza kwidocumenta, mbaza hirya no hino, ndondera. Niho rero naca niyumvira ingene noshobora kuronka imashini ishobora guhingura ayo mavuta. Rero niho naca ntangura kwiyumvira ingene noza ndarondera ivyuma bivanye kimwe kimwe, nza ndarondera ivyuma, hama kuko vyari bizimvye, ariko buke buke nkaza bivaye n'uburyo ndose nkagura kimwe kimwe, bivaye n'uburyo ndose kimwe kimwe, mpava ndagera ku rwego rwo kuronka iyo mashini. Rero niho mu nyuma naca ntangura gukora, hama mu gukora novuga turafise abantu batuzanira iyo mise, n'abantu batuzanira imise hama tukagura ku kiro. Iyo tuko turagura ku biro, twebwe turayanikira, tumaze kuyanikira bigafata nk'imisi 3 canke 4 bivanye n'ukungene bayituzaniye imeze. Hari gihe udutombora bakatuzanira iyo novuga nti imeze nk'iyumye, aho nta misi myinshi bidutwara, turiko turayanikira tukaca dusekura. Iyo dusekuye iyo mise ca turonka ico rero bita cogra. Iyo cogra turonka niyo mavuta ariko ataraba bien traité, bisigura ko hari ubundi buhinga bisaba kuyateka kugira traitement, tukayateka tukaronka novuga nti cogra, cyo novuga nti amavuta ameze neza ari amboneta. Hama samavuta gusa naca ndonka imise turiko turayisekura, bijya bikanyugwa, cyo nukwita sinzi ko novuga ama résidus, bijya bikanyugwa nivyo biba ituruto, ico bita turto parmiste. Ivyo navyo ku bantu baborozi birakenerwa cyane, nabo baca babidushorera. Bisigura ko naca parvena kugurisha amavuta, nkongera nkagurisha niyo turuto. Akaba yarangije avunira akagohe urundi gwaruka, cyane cyane ugwaciye ku ntebe y'ishure, gukura amaboko mu mpuzu no kutagaya akazi bakaja ku kivi. Akamo je noshobora gutera ugwaruka nkanje, abandi ba jeune, surtout cyo novuga nti les jeunes universitaires, nuko bobanza bagakura ivyiyumviro vyo kuyimvira yuko bahejeje ishure directement baca baronka akazi. Jewe ndavyemeza cyane yuko la vie est possible kandi utayenze guhabwa akazi. Il suffit yo kwivako, novuga nti ukivamwo, hama ntubu umuntu asuzugura akazi, hama za mentalite zuko bawarize kaminuza, za mentalite zuko utokora akantu gatoyi kaba yabaye ukabikuraho. Kuko nasanze ari byo bitoboshe abajene benshi, usanga umujene wubu akenera gukora ikintu kivuga, mvuze kivuga bisigura ikintu ukamema ariko arakivuga cyangwa ko cereka abantu, c'impressiona abantu. Ariko kugira umuntu ashike hahandi hejuru, hahandi novuga nti kure, ategeza kuba afise intango, ategeza kuba afise aho yatanguriye. Rero biragusaba kudasuzugura akazi, hama ukaba umuntu novuga nti ugira umwete wo kwidocumenta kuri tujya tuntu duto duto, hama ukadukora. Hama uko umuntu agenda arakora, burya nasanze minervare si yo kwishuri, nasanze mu buzima busanzwe minervare tuma tuzitanga, kuko iyo ukoze ugahomba ni minervare ubutanze. Niyo mpamvu jewe mu ma principe angenga, iyo nkoze ikintu hama ntigipase simbabara, mvuga ni iyi ni minervare ntanze, kuko igihe cyose nkoze ikintu nikigende neza, nikisiga uko cansanze, haba hari ikintu kigiye kinyigishije. Ukacukoresha kaga systeme, novuga nti niyurungutse ntuyage yose, ukaba umuntu yibuka kuziganya, kuko iyo uziganije tujya tufaranga waziganije nitwo tuza kudugiriza umutahe w'ibindi ushobora gukora.